Mu mwaka w'ibihumbi 2018 amazi y'ikiyaga Tanganyika yaraduze ku rugero rudasanzwe. Ibintu vyagiye kunyuka mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2023 no mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2024, aho amazi y'ikiyaga yaduze agatera inyubakwa rusangi ndetse n'amazu yo kubamwo, ivyatumye ubuzima buhungabana ku banyagihugu baba mu makaritiye yegereye inkengera z'ikiyaga Tanganyika, nko kuva muri karitiye Kibenga mu gisagara ca Bujumbura gushika mu Kajaga uciye muri Kinindo na Safu Beach. Amazu atari make yaratwawe, ayandi ari mu mazi. Ab'amazu yabo ataratwagwa burundu baragerageza kwikingira mu kubaka imifurege miremire, ariko ugerageje kuraba biba nk'uko ari ugukubira mu ruzi, kuko naho bubaka amazi aca yuzura buno nyene ya mifurege. Abandi bagerageza gukura amazi mu mpangu zabo bakoresheje amamashine bita motopompe, ariko navyo bikaba imfagusa. Abanyagihugu baba muri utwo turere bavuga ko agahombo ari kenshi, kuko ngo izo mashine nazo zibatwara uburyo bwinshi bw'igitoro. Abatagishoboye kugumaho ko inzu zabo zarengewe bahisemo gukura meza. Umwe mu banyagihugu bo muri quartier Kinindo West avuga ko hamaze imyaka irenga 15, avuga ko ibiriko biraba atigeze abibona muri iyo myaka yose yarahamaze. Ahaje nahageze 2007 kuva 2007 vira mashika ngaha. Ibintu bitangiye kuba muri iyi myaka nyene muri uwo mwaka, ibintu vyabaye mu kunyera vyabaye ndase. Amazi ageze ko urugero rwaho arenga ku nivo ikibarabara rigira gatatu, kubera nk'iyi kushi ubona duhagaze ko ngaha ahanye bamaze kuhaduza inshuro zitatu baduza ikanevu. Amazi barabakomeza ashobora gusubira inyuma ariko bikanga. Aha kera je nkishika ngaha umubosi aje aguze parasera ngaha yirirwa arazana bijya bintu vy'ibivungwa amamodokari ngo azane ngaha, yagura parasera acatangira kugirane kwimba amakoroni. No kuri Safu Beach ibintu bimeze uko. Ikibanza cahoze ari co kwinezererezamwo caramizwe, ndetse n'ubunywero bwahahora bwarugaye. Ibarabara Boulevard du Japon riva ku kibuga Tampete rija ku kivuko ca Bujumbura, uduce tumwe tumwe twaryo twuzuye amazi ku buryo imodoka ntonto zitagishobora kurengana. Leta y'u Burundi iragerageza gukingira iryo barabara mu gushiraho ibibuye binini binini ahagarukira amazi y'ikiyaga, ahandi bagakoresha amagabiyo, ariko navyo nyene biboneka ko ari umuti utarama. Muri zone Gatumbaho ibintu vyarunyutse. Ugeze kw'ipoto ya mbere ujabutse uruzi Rusizi, ibarabara Chaussée d'Uvira yararengewe n'amazi ya Rusizi ateranye n'amazi y'ikiyaga Tanganyika. Guca muri iryo barabara n'amaguru si yororo, kuko n'abagendesha imiduga bagendana impungenge. Amazu menshi yararengewe n'amazi, ayandi yarabomotse. N'ikibanza cahoze kibamwo ibikoko Parc National de la Rusizi caratewe n'amazi, mbere abahegereye bavuga ko ibikoko bitabana n'amazi nk'impongo vyatanguye gupfa. Anise Nibaruta arongoye urwego rw'igihugu rujeje gukinga ibiza n'isibe asaba abantu baba mu duce twatewe n'amazi kuvayo, kuko amazi y'ikiyaga Tanganyika yaraduze ararengana za metero 150 zitegekanijwe n'amategeko. Ico kubwira bene gihugu no munsi baba mu bice biriko bitegwa n'amazi, haba mu Gatumba, haba mu gisagara ca Bujumbura ku nkengera z'ikiyaga ca Tanganyika, haba muri Bujumbura yahoze yitwa Bujumbura Rirare, haba mu Rumonge, nuko umuhinga wo guhangana n'amazi arayabisa. Abantu bose babona ko amazi ari karabasatira, kandi ayo mazi yaramaze no kurenga mbere mu bice bitari bike za metero 150 zitegekanywa n'ibwirizwa ry'amazi. Bivuga ko hari habene gihugu baronse amatongo bayahawe n'ibisata vya leta bibijejwe, kandi babibaha biciye mu muco barubaka, ariko no munsi bakaba bari muri izo ngorane. Bivuga yuko rero mutandukanye imburi n'agasema. Iyo umuntu aba ariko aravuga ati harimirije kuba iki kiriko kiraza turakibona, ntibazovuge ngo ariko avuga agasema mu bitandukanye. Imburi rero no kuyumva abantu bafise amazu canke ibyo bakorera bahora bakorera muri ivyo bice bitegwa n'amazi, by'ukuri bikorwa nibabireke kandi nibaveyo. Mwomenya ko hagati y'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2023 n'itariki 7 Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2024 abantu barenga 200,000 bakozwe ko n'imyuzurira, buraro burenga 19,000 n'amajana 250 n'ibirasi birenga amajana 200 vyarabomotse.